serugo ucuvuga ngo uri mu gahinda. Umukenyezi ni inarugo nawe uri serugo. Tora umuti w'ibibazo by'umukenyezi wawe, kuko kesha aho babiva n'abagabo bashaka gufata abakenyezi babo nk'uko umenga n'ibikoko batunze. Umukenyezi n'umuntu. Umugabo ko ari mu gahinda azazi wanje tubivugane ndamuhanura ndamwereka ingene bigenza arabe ku rugo rutubaka. Umugabo namenye uragenda abwire yuko n'abashikiranganje namaze kubamenyesha ko nta mahera tuzokwiga dutanga y'inama, dutanga amahera yo gukora igikorwa. Inama niyo gutegura ico gikorwa. Nta mahera rero ubu mu gihe cya leta zoko azotanga kugira inama uterekanye ico. Mbere nagomba nshimire Imana mushobora byose yoyo yaduhaye Burundi igihugu ciza, ikaduha n'umutima wo kugira ubumwe. Nkeze kandi mwebwe bakenyezi bakora ivy'ubuhizi. Uno munsi turiko turaraba abakenyezi bose bari ku kivi kandi birahimbaye cyane. Ndanezerejwe n'icivugo mwafashe mwakoreye ko amajambo ajaye nico civugo yavuzwe. Jewe grasi ndonka vyinshi mpava mvuga kuko vyavuzwe, ariko ko mwavyitoreye agataya kazina muntu mugatora ubutungane, nagomba gatoyi gusa tubitahure kumwe. Agateka kazina muntu, ubutegetsi bw'igihugu bufise itegeko ko butegerezwa kubahiriza agateka kazina muntu. Kubahiriza agateka kazina muntu n'ubutungane, nukumva yuko umuntu wari we wese akingiwe agakora umutima uri munda, akumva yuko kandi niyo hagize umukorera icaha abona yuko ubutungane buriko burakora kugira ngo inkozi z'ikibi zihanwe. So umuntu rero ku giti ciwe avuga ngo nibakingira agateka kazina muntu, n'ubutegetsi bw'igihugu bufise itegeko ry'uko butegereza gukingira agateka kazina muntu. Iyo rero muvuze ngo uruhara rw'umukenyezi mu guharanira agateka kazina muntu n'ubutungane budakumira, cyane cyane babibwirwa mwebwe bakenyezi b'indongozi, kuko nimwe muserukira ubutegetsi bw'igihugu mu bisata murongoye. Aho muri rero iyi nama mwigiriye mubone ko abo murongoye canke aho muherereye hose hariho ubutegetsi bw'igihugu bukingira abenegihugu bose, kandi iyo habonetse inkozi z'ikibi buca imanza. Ikintu twomenya nuko burya abugabo burihabwa. Ndazi yuko abumvise bati uruhara rw'umukenyezi mu guharanira agateka kazina muntu aca yumva bimwe tuvuga bijanye no kumirana abantu ntibangane. Kugira ngo abantu bangane n'amategeko, abakenyezi ubwa mbere mwumve yuko naho benshi muri ba ntege nke tufatiye ku nguvu z'abagabo, mugabo umenye ko muri abantu nk'umuntu. Rero abantu bose barangana imbere y'amategeko. Nturinda kuvuga rero ngo umukenyezi ngo n'umugabo ngo barangana. Abantu bose barangana imbere y'amategeko. Mugabo umwe wese igihugu kimurondera ko ibingana n'ubushobozi bwiwe. Ntawe uzoja kuvuga ngo umukenyezi be n'umugabo ngo barangana, ntibikunda. Mugabo nk'abantu barangana. Hariho ibikorwa rero bisaba umuntu, bisaba ubwenge. Ivyo bikorwa vyose umukenyezi arabihamagariwe kubikora, n'umugabo co kimwe. Ubutungane cyane cyane no gutsimbataza amategeko. Ahejeje kubivuga yuko
hariho ikibazo mu butungane kijanye no gutunganiriza abakenyezi, kubera twari dusanzwe twarabivuze, ubu tugeze mu gihe kigezweho, mu minsi igezweho, aho dutegerezwa kugengwa n'amategeko. Hariho rero ivyari biri mu mico ya kera bitaraja mu mategeko, naho tutaraheza ibiganiro bijanye no kugira ayo mategeko. Ndashima yuko hari ibimaze gukorwa. Abenshi ndazi yuko amakomine yamaze gushikirwa henshi kugira baterere ivyiyumviro vy'ingene ibintu vyogenda. Twarabivuze agatari gake, burya ibintu biri mu migenzo vyamaze kuja mu mico, kugira ngo muhindure mugire ibindi bisaba yuko abenegihugu bose bavyumva kumwe. Nico gituma rero ubushikiranganji bw'ubutungane n'iterambere ridakumira bwitwararitse kubanza kugira ibiganiro kugira ngo umurundi wese agire ico abivugako. Numvise ibyo mwashikirije, cyane cyane numvirije icambere mwashikirije n'ikijanye no gushikirizwa amabanga. Nico twaba twakivuze kenshi. Ingorane dufise mu gihugu, ingorane twagize nuko abantu benshi bama bumva ngo kugabura ibiti. Abarundi ni miliyoni 12, tugabura ibiti biri mu Burundi turiko twokwigwa. Ubusigara cagira gute? Yarenganijwe, kuko indongozi z'igihugu, indongozi nkuru naraharuye neza, ntizishika 200,000 mu miliyoni 12 z'abantu. None ivyo 200,000 wewe kugira ngo ugaburire miliyoni 12 zirenga, ugaburire 200,000, wabagaburira gute? Duce tugira ministeri imwe itwagwe n'abantu 100,000. Niko twoca tugira. Ntimuze rero muze murumva ngo gukumirwa ngo no kugabura ibiti. Ahubwo ni vyiza ko umuntu arongoye igisata icyo ari cyo cyose atunganiriza abenegihugu atanumwe akuyemwo. Dutora umwe, abarundi bose barangana, abagore n'abagabo bose barangana, haraba umwe rero agenda gutwara igisata. None niyo bari umukenyezi, abagabo bacava muri gisata bakitwimye, niyo bari umugabo abakenyezi bacava muri gisata bakitwimye. Ahubwo igikenewe nuko tubona yuko abantu barongoye abandi ariko batunganiriza abenegihugu bose atawanja wangura. Ico nicyo kintu ca mbere twovuga, kuko n'abakenyezi naho twovuga tuti ngira ngo ibisata byose by'igihugu bitwagwe n'abakenyezi gusa, ntibokwigwa. Rero dutangure kuza turumva itunganywa ry'igihugu ko atari amagaburanyama. Turondera intwari, turondera abahizi baduserukira muri ivyo bisata bitandukanye. Mwavuze n'ikibazo kijanye no kuronka uburyo foromo yokoramwo. Ubu murazi yuko twagize ihinyanyura ry'ingene amahera y'igihugu akora. Ubu ntitugitanga amahera atagiye gukora igikorwa kiboneka n'ifoto yibona. Nico twazanye ikintu citwa petebeya. Tubwira tuti uzokora iki gifise ingaruka yihe, iyo ngaruka niyo dukeneye, resultat. Rero foromo ni mwamugomba kubaka amabarabara, zaniyo petebeya tubahe. Mushaka kubaka amashure, zaniyo petebeya. Sinzi ko muvyo twabatumye harimwo kubaka amashure, ahubwo tubabwira tutabakenyezi muje hamwe mu mwungere runani ku buryo mugira ico muterereye mu gihugu, mwese ivyumviro vyanyu bigashika mu gihugu. None kugira inama, ugira inama kugira ukora ikintu. Uragenda babwire yuko n'abashikiranganji namaze kubamenyesha ko nta mahera tuzokwiga dutanga y'inama, dutanga amahera yo gukora igikorwa. Inama niyo gutegura ico gikorwa. Nta mahera rero ubu mu gihe cya leta azotanga kugira inama uterekanye ico ugiye gukora. Ico gikorwa rero nico dutorera amahera, kuko turi mu gihe cy'iterambere. Uno munsi tuba tuti Uburundi tubukura abaha tubushire hajya hirya. None twicaye mu nama twabukura gato tubushira hirya gute?
dutegereza kubona ko igihugu cyahinduye isura. Twicaye mu nama mbwira ingero igihugu kizohindura isura. Ubu dukeneye ko amahera y'igihugu asohoka agiye gukora ibintu. No muri forumu rero namwebwe murabe ico mujejwe muce muzana za petebeya nababwira mugabo muvyumve. Amahera asohoka agiye gukora kijya gikorwa umuntu azobona n'amaso ntasohoka agiye mu nama. Ikindi no bahanura nk'abakenyezi. Aha ababonye ne bari ngaha umwe wese yotanga 1,000 muri forumu. Byabikwiye. Nimwiyumvira abakenyezi bari mu Burundi bashika 7,000,000. Rero mega zirarenga. 7,000,000 umwe wese atanze 1,000. Mwumva arangahe umuriyaridi. Forumu ntiyo tikora. Nimuvyiyumvire reka no kujya n'ubu tugiye gukora buziterambere. Umukenyezi wese yoterera forumu 1,000 gusa. Nta namusteri ishika. None gusororera forumu agafanta ni bibi. Ko ari iwanyu. Genda guhera ku bucimbiri forumu uyiterere. None ubu n'urunani no gukorera hamwe. Rero ico nashaka kubabwira nuko mwomenya yuko uvuze umukenyezi ubuvuze n'umugabo. Hari inarugo kuko hariho na serugo. Iyo urugo rwubatse nabi muba muri nyakatsi bituka umugabo. Abagabo muvyumve muri ngaha. Muba mu nzu ya nyakatsi muryama ku busambi bituka umugabo. Mugabo urugo rurimo umwanda atamashurwe hateye bitukwa inarugo. Twumve rero yuko inarugo na serugo bubakana bakaba bumwe kugira ngo bubake umuryango. Rero nico gituma nagomba gusaba abakenyezi ko mwavuze agateka kazina muntu tubanze turabe abo dufise kwicitegererezo. Keshi kubera Imana twayihaye ikibanza ca mbere hari habo twokwigana. Umukenyezi yo kwigira inama mu bijanye n'agateka kazina muntu akavuga ati je ngira mere nka Estera. Estera ubwoko bwabo bwari bwararenganijwe bagira babumare bwose. Umwami bamaze kumuhenda arashirako n'ikidodo. Estera yari umwami kazi aremera ry'umutima amenyo kuko byari bibujijwe kuja mu ngoro y'umwami atagutumyeko. Ararya umutima amenyo aragenda arahendahenda umwami gushikaho bwa bwoko bwabo bukira. Murumva yuko yavuze ati mvuma nemera mfe mugabo mfe ndarivuze. Kandi rero yaremeye aragenda aravuga ubwoko bwabo burakira. Umukenyezi rero nyawe nuwubona ha abantu barenganijwe akarya umutima amenyo hagenda akabwira ababijejwe ati renganura barya abantu. Mwigane ba Estera. Umukenyezi w'umurundi kazi niyigane Debora. Bari baracinyijwe bene Israeli. Abagabo barananirwa gushika baza gusaba umukenyezi yitwa Debora kugira ngo abari warongora urugamba. Debora ndamukunda cyane kuko yacabwira ati ego nivyo ndaza kurugwana mugabo umenye ko vyandikwa ku mukenyezi bitandikwa ku bagabo. Abagabo baravyemera baraneshejwe umukenyezi abari wahagarara. Turafise nga mu Burundi ba Debora. Twarabonye na mujandi yabaye nka Debora. Twarabonye riri ku mutima nga mu Burundi abemeranye bagahangana n'ibikogwa. Na mujandi yaremeye hangana n'abakoroni aragwana. Riri ku mutima umwami yatanze abadagi bakiriko bararondera ingene bacinyiza Burundi babucamwe imice. Ariko yarahanganye nabo kuko uwari ku mwami yarakira umwana. Riri ku mutima ntaho ataniye na Debora. None abakenyezi muri ngaha nimutahe namwe muvuga muti kuva ubu ngiye kuba nka namujandi, ngiye kuba nka riri ku mutima, ngiye kuba nka Debora. Ariko rero hariho n'abandi bagore atawo bigana.
hariho umukenyezi yitwa Jezabeli, yari umwamikazi nawe nyene. Uwo Jezabeli niwe yarenganije umworo yitwa Naboti, yari afise umurima. Umwami ashaka kuwihagira amubwira ati uwo murima ni iragi ry'abasokuruza sinowutanga. Uwo mukenyezi Jezabeli abonye umwami yashavuye, aca amubwira ngo ushavujwe n'ubusa, reka ndakwereka ingene tubigenze. Yaciye adendereza wa mukene Naboti, amudendereza ngo yatutse umwami n'Imana, baca baramwica kubera umukenyezi gito yitwa Jezabeli. Ntagiye uzokwitwa umwigeme wiwe Jezabeli basha, byabaye nabi. Aha mu Burundi turafise abakenyezi koko babona ineza ya bene gihugu. Asi shobora kudeha kuvuga ina Burundi yarabonye abakenyezi bari barakumiriwe bagwaye ingwara zo mu kigo ari ukwinyegeza gusa, ariyumvira ingene yo batabara. Ibitaro gebijya hirya niho biri, yaravyubatse arabafasha. None izo ngwara ubu zisigaye ari umugani ngaha mu gihugu cacu. Uwo yaritaye akavuga ati abakenyezi nabo bave mu gukumirwa baje ahabona. Murazi mu ngo iyo hatabonetse ikibondo, akeshi mu muryango bavuga ngo urya mugore ntaco yaje gukora, bakamukeba. Kandi umwana avyagwa na babiri, mugabo ucumenga umukenyezi ntacamuzanye mu rugo, niwe usanga baturubika. Yarabiravye naho nyene arita ku rutare, ararondera amufata mu mugongo. Ubu ingo ziri mu Gatwengo ni nyinshi, abakenyezi bavuye mu gakengere ni benshi, kubera uko kwitwararika yuko abakenyezi nabo batoba aribo baja mu Gatwengo. Hariho ikindi twaba turiko turabona tutogera tutavuze uno munsi. Burya ngaha muri iki gihugu hariho abigeme mu mutwe w'iwabo avuga ati nzoja kubaka ku muhungu duce twahukana duce tugabura amatungo yiwe. Bariho avuga ati jewe shaka kuzoja kururya muhungu, ninashikayo tuzoca twahukana hanyuma tugabura rya amatungo afise. Mwebwe abakenyezi, mwebwe abamama, muhanure abigeme, abana mwibarutse, hanyuma abacamanza baca urubanza bakurikiza ingingo, kuko turamaze kubibona ko ivyo bintu biriho. Tumaze iminsi twumva abagabo bidodomba ngo abagabo mu gahinda, ariko nagira ndabarya kara mwabagabo, nimwiyumvire umunsi wosanga intare iri kuri dodomba ngo bayigize nyabo. Nimuvyiyumvire, umugabo niwe agaba, niwe serugo. Mbwira usaza serugo avuga ko ari mu gahinda, ubwo rugo ntigwapfuye. Umugabo niwe ategereza gutora umuti w'ibibazo byose biri mu rugo, niwe abazwa urugo. Hariho ibintu je mpora mbwira abantu, reka ndabereke ibintu bishobora gushikira umuntu uwo ari we wese. Umwana w'imyaka 4 arashobora gusobokera se wiwe akamumata ikofe, se wiwe yasamaye, kandi birababaza. None se wiwe aciye avuga ati nanje ntegezwa kwihora, ugasanga ariko barasiganwa n'uwo mwana, baca mu ntebe munsi y'ameza basiganwa. Uwo se wiwe avuga ngo mpaka naje ndakwihorera gukubita, agaca haza umushitsi, agasanga umugabo yabize ivyuya asiganwa n'umwana wiwe bamukubita. Nimumbwira umushitsi abajije ngo urabona ngo umwana navyaye ngo nkubise ikofe, ninde ari mwikosa? Abagabo igituma dutegerezwa, none ico bitagura habera umugabo n'igiki? Ni mu bigoye nyene, ntushobora kubura iserugo ucuvuga ngo uri mu gahinda. Umukenyezi ni inarugo, nawe uri serugo. Tora umuti w'ibibazo vy'umukenyezi wawe, kuko kenshi aho babiva n'abagabo bashaka gufata abakenyezi babo nk'uko umenga n'ibikoko batunze. Umukenyezi n'umuntu,
umugabo ko ari mu gahinda azazi wanje tubivugane ndamuhanura ndamwereka ingene abigenza arabe ku rugo rutubaka. Umugabo namenye ko ari wagaba mu rugo, namenye ko ibibazo byose ari mu rugo ari wabibazwa ntawaririra aho ndabibabwira abagabo muri abagabo muri mwe mwaratanze ibihoho nimureke kubaka ingo. No kuvuga ngo wazanye umuntu ngo aca gushira mu gahinda. Izi ni impanuro abasore. None reka ndababaza ubwo rubanza n'Imana yaruciye. Adamu na Eva so yagiye kwahicamwa ntiyamuhaye akarya. Imana ije Adamu aburanye byageze gute? Imana yahaye rezo Adamu ahubwo yarahanwe ati ko umugore yakuzaniye ukemera ukarya kumva uno munsi. Imana yaruciye yarigeze ihukuri Adamu kandi ari we serugo. Umugabo wese rero urugo rwiwe tubone rupanze neza, tubone rupanze. Hanyuma nivyanka birashobora kwanka mugabo ntaje kwidoga nace mu nzira atidoze. Ngo ni muntu unganiriza. Hariho ikintu yavuze ngo hariho umunsi mukuru w'ibiti, ngo hariho umunsi mukuru w'inzu, ngo hariho umunsi mukuru w'abigeme, ngo w'abakenyezi, ngo abagabo nabo baduha umunsi mukuru. Ni muwihe ubugabo ntibwihabwa? Ubugabo burihabwa. Bashaka ko tuzoja muri stade gute? Bashaka tuje muri stade. Jewe ndazi yuko ntashe muhira bacavuga ngo paparaje. Je ndabizi. Ndazi ko madama acavuga ati wumvise paparaje. No kuvuga abagabo nituhabera abagabo. Nimwe abagore mwaje kutugaba. Nagira ndabwire hariho ngo umugore yigize ubugabo bwiga bigihe kimwe. Hanyuma umugabo yabibonye kera ngo acamubwira ati ntaco we ko abaye umugabo mu rugo kuva ubu ni uzoryama hajya kumugwinjiriro. Abinjiye ari we baramutse. Hanyuma umunsi urinzi umugore ati yego aho kwaryama biragoye naje ndaharyama. Hanyuma umunsi urinzina haca hatera ifyisi. Ubwo rufyisi rero rwaraboroga rukaboroga. Wa mugore agumvise kwegereje muhira wewe wibugende guje gutera igoro rufyisi. Umugabo ati ntiwavuze kuri umugabo genda nawe muhangane. Umugore aranka. Umugabo acatora icumu ati reka nigire jewe ndinda. Hanyuma yafyisi asangira arenganye acafata icumu aritera mu gitoki ngo ndaguhayesha kuzoza kukurabeje. Wa mugore gurayisha tego ndayishe ngo bwawundi abagabo muri bikoko. Umugabo n'anyamugabo niyerekane kwashoboye. None uno munsi rero ndababwire dushaka ingo umugore azana n'umugabo akazana. Twese dushire hamwe kuko umuryango n'umwe. Nta mukenyezi wo kwicara aza kuvuga ngo mpamavuta naje no kubaza none wewe kuri nawe umuntu nkanje wewe nawe wazanya ngahe? Umukenyezi azane n'umugabo azane dushire hamwe twubake umuryango. Ico gihe nta ngorane tuzogira kuko ntakuzurumye ntuzonzuruma. Dushire hamwe twese twumve yuko twubatse umuryango wubatse atanumwe aruta uwundi. Abagabo rero je murazoza kumpanuza ingene umuntu aba umugabo mu rugo. Ico ngira mperaheze ico nobasaba abakenyezi muba bambere mu gukingira urugo. Muba bambere mukingira urugo kuko burya mworaba neza mugasesangura ibintu vyinshi vyonona muzosanga biri mu biva mu bakenyezi. None abahabara n'abagabo ubu abagore barata ingo zabo bakagenda kurondera abandi bagabo kandi ntibaja mu misore. Nimwaba mushaka ko ingo zikingirwa ni mwebwe abakenyezi ubwa mbere.
iyo umukenyezi afata neza urugo, genda musome muri Bibiliya mu gitabo c'Imigani, umukenyezi w'inkerebutsi, umukenyezi w'umuhizi, umugabo ngo umutima wiwe uguma kuri we. Mugabo uri umugore gito, umugabo wiwe umutima wiwe woja kuri wewe gute? Acaza gusuma handi. Abakenyezi gerageza mukingire ingo zanyu, nimwe mujeje kuzikingira, kuko hariho ingwara yeze usanga abakenyezi ava haja hana hariya. Iyo ntimanuro ndabahaye kandi izotuma izingo zacu zikomera. Nico rituma mbere ako sindagatobe kuko niko gakomeye. Umukenyezi, urugo rurimo umukenyezi, iyo ndiko ndagenda ndashobora kuvuga nti hajya ahantu hari umwigeme kubera mbonye hakubuye, hajya ahantu hariho umwigeme kubera mbonye hateye amashugwe. None rero murumva kugira urugo rwubahwe, naho abagabo bazoja kubaka inzu nziza hadakubuye haguma hameze nabi. Nico rituma rero uno munsi nagomba kubasaba mugira umunsi mukuru, muwugire muri kumwe n'abanega banyu. Mugira umunsi mukuru ukavuga uti uno munsi ndagira ndakubwire ko ari je ngura, kuko umunsi mukuru ndi gwacu. None mwe muvuga ngo tubagurire, ntimurashika. Ikirira ganda babwire, ntimuze musubire kuja mu ngwano zitabaho. Ibi bintu byo kumira abakenyezi si ivy'iwacu ngaha mu Burundi, kuko mu Burundi dusubiye mu kahise kacu umukenyezi niwe yarafise uruhara rukomeye no mu nzego z'igihugu. None umuntu ari we yarafise uburenganzira bwo gutora uwuzo w'umwami. Hari iteka riruta iryo. Umukenyezi mu Burundi niwe yarafise uburenganzira bwo gutora uwuzo w'umwami. Umukenyezi mu Burundi yitwa inarugo. Ariko ivyo byo gukumirana bizanywe n'igikoroni. Ntimuze musubire kugwana ingwano aho zitari. Igikoroni gute? Bafashe ivyo bari bafise iwabo bacabizana iwacu, batangura kubona ko umukenyezi ari nk'igikoresho, kandi mu Burundi yarasanzwe afise agaciro. None rero twebwe twokwisubirira mu kahise kacu, ndazi neza yuko ingo zacu zokomera, abakenyezi bokomera, twese tukumva yuko tungana atakibazo na kimwe kihari. Ego nivyo hariho ikumirana ryaciye riza mu mashure kubera ayo mashuri nibo bayazanye, ariko uno munsi turanezerewe ko abakenyezi abigeme mu mashure mbere nibo benshi kandi nibo basigaye baba n'abambere. Mpora ndabibona, no kuvuga yuko tugeze kure ntidusubire kugwana ingwano zitabaho. Twebwe abarundi twokwisubirira muri kahise kacu, muzosanga ingo zacu zimeze neza kuko umukenyezi yamwe afise agaciro. None rero kuri uyu munsi uri hejuru ndabifurije mugire umunsi mukuru mwiza, musangire mudashira isoni, kuko hareba cyo bavuga ngo uyu munsi ni w'abagore ngo twigire ivyo dushaka. Liberté n'est pas libertinage. Nico itwa ndabasaba nti mugire umunsi mukuru muri kumwe n'abanega banyu, niho atagushira isoni bibaho. Ubona nk'imiryango nk'itanu ugacimbira igiye hamwe ikagirira umunsi mukuru hamwe, twoca tumenya tuti twigira inama ingo zacu ntizize zisubire kubamwo induru. Tugiye rero kuzobandanya, hariho inyigisho zigiye gutangura mu ngo kugira twigishe urugo rwifashe ingene ruba rumeze, mugigitangura n'umwumvikano hagati y'umukenyezi ya inarugo na serugo. Erega tuze turavyita uko nyene kugira niho vyumvikana neza. Inarugo serugo batereza kuba umwe. Tuzogira izo nyigisho gushikaho twese tuzoba amagiriranire, hanyuma ibintu bijanye n'amatati mu miryango biheze bihere. Imana ibahezagire mwese, murakoze. Ashatse kutwereka
ntihagire utandika ku wundi